Ndashimana ko donsa akaryo keza nk'aka ko gushobora guhagarara imbere y'ishengero ry'Imana kugira ngo umwanya nk'uwo dushobore gusangira hamwe amajambo y'Imana. Mu mazina umusenzi yamaze kumvuga, nitwa Nduwimana Lionel Jospin, cyane cyane ku bashitsi sanzwe ndi umwe mu bakristo bo ngaha nyene, nkorera cyane cyane mu gisata c'abana, kwigisha abana. Nkaba nkiri umusore, mugabo umusore ari mu gukukuruka. Ego ico ndavyibaza ko coba ari co. Reka rero twihute turabe mu gitabo c'Abaroma igice c'10 dusome 20 gusa, murongo w'9 n'uw'10. Duhejeje aca tuja muri Matayo 22 duhera ku murongo wa mbere dushitse kwa 14. Ku murongo w'9 avuga ati, Abaroma igice c'10 ku murongo w'9 n'uw'10 gusa havuga ati, kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, kizira mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Matayo 22 ku murongo wa mbere turashitsa kuri 14 havuga ati, Yesu yongera kuvuganira nabo mu migani ati, ubwami bwo mwijuru busa n'umwami ategura ubukwe bw'umwana wiwe arongora, atuma abagendanyi biwe ngo bahamagare abatumiwe gutaha ubukwe, banka kuza. Yongera gutuma abandi bagendanya ati, mubwire abatumiwe muti, raba inzimano ziwe yaziteguye, amashuri n'ibitungwa binuze vyiwe vyabazwe, kandi byose vyatunganye, nimuze mutahe ubukwe. Ariko barirengagiza barigira, umwe aja mu itongo ryiwe, uwundi mu bidandazwa vyiwe, abasigaye bafata abo bagendanyi biwe babakorera ibara barabica. Uwo mwami araraka, arungika ingabo ziwe aho nyabo bicanyi, aturira igisagara cabo, maze abwira abagendanyi biwe ati, ubukwe burateguwe, ariko ababutorewe ntibari babukwiye. Nuko nimugende mu mayira abiri, abo mubonayo bose mubahamagare, baze babutahe. Abo bagendanyi baragenda baja mu nzira, bakoranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Mu bukwe huzura abatowe. Umwami yinjiye kuraba abatowe, abonamwo umuntu atambaye impuzu y'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanje, winjiye ute hano utambaye impuzu y'ubukwe? Uno nawe arajoregwa. Maze umwami abwira abakozi biwe ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumuterere hanze mumuzimagiza, niho hazoba amarira n'ukuryanya insya z'amenyo. Kuko abahamagawe ari benshi, ariko abatoranijwe bakaba bake. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ego hari iwacu muri Gatolika nuko baca bavuga. Rero novuga ati ngomba ngira incamake mu mwanya muto w'icigwa namaze hafi iminsi ishika ku 8 ndiko ndigisha. Simpava mpamvya byose kubivuga, nza kuvuga bike. Namaze iminsi ndiko nigisha igitabo c'Abaroma igice c'9 c'10 n'ica 11. Rero urufatiro ngomba yuko tuyaga ko muri kino gitondo ni urufatiro ruvuga ruti, agakiza kagenewe abantu bose. Agakiza kagenewe abantu bose. Tuvuze yuko agakiza kagenewe abantu bose, tuba dushatse kuvuga yuko nta muntu n'umwe yimiriwe gukizwa. Abantu bose tutaravye intara bavamwo, abantu bose tutaravye amoko bavamwo, tutaravye ibihugu bavamwo, abantu bose tutaravye urukoba n'umuzungu n'umwirabure, abantu bose barashobora gukizwa. Mbere no mu mugambi w'Imana, ico Imana igomba, usomera mu gitabo ca mbere ca Timoteyo harabitubwira neza ati, ngo ico Imana igomba ngo nuko bose bakizwa. Timoteyo, igitabo ca mbere ca Timoteyo igice ca 2 ku murongo wa 4. Ngo ico Imana igomba nuko bose bakizwa, bagashika ku kumenya
ukuri. Usomye no muri Yohana nyene 3:16 harabitubwira neza ati ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Cyane cyane arondera ukajambo kavuga ati umwizera wese, bisobanura sans aucune exception, ata muntu n'umwe avuyemwo yemeye kwizera ngo aronke iki? Aronke ubugingo budashira. Rero umugambi w'Imana nuko bose, abantu bose atatandukaniro ririmwo, nuko bose bokizwa. Turiko turasoma mu isezerano rya kera turabona ingene Imana yatoranije ihanga rya Isirayeli. Iryo hanga Imana irishira hejuru y'ayandi mahanga yose yo mu isi. Iryo hanga Imana yarikundwa kaza kurusha andi mahanga yose Imana yari yararemye. Mu mugambi Imana yari ifise yagomba yuko ihanga rya Isirayeli novuga ati rihinduka, novuga ati nk'umugende canke nka tiyo, riba nk'umugende w'agakiza canke ubutumwa bwiza ku yandi mahanga yose. Mbere dusomye hanyene mu gitabo c'Abaroma aha mu gice c'9 ku murongo wa 4 n'uwa 5 baratwereka imigisha, urutonde rw'imigisha myinshi Imana yari yarahezaga abisirayeli ayandi mahanga batari bafise. Nk'akarero gatonya, abisirayeli mu isezerano rya kera nibo bonyene bitwa abana b'Imana. Ayandi mahanga yose ntibari bafise novuga ati ubwo burenganzira canke iryo bakwe ryo kwitwa abana b'Imana. Nibo bonyene bashobora kwita Imana data, kandi nibo bonyene Imana yita ati aba n'abana banje. Ayandi mahanga kugira ngo bikunde nabo nyene bitwe abana b'Imana nuko bemera kwifatanya n'abisirayeli, bakemera kwitondera ibyagezwe byabo uko bivuga. Aho niho bashobora kuronka ubwo burenganzira bwo kwitwa abana b'Imana. Nayo ahandi ho abana b'Imana mu gihe cy'isezerano rya kera barabisirayeli gusa. Ikigira kabiri, abisirayeli nibo tubona bari bafise amasezerano y'Imana. Ayandi mahanga yose batitwa abisirayeli nta sezerano na rimwe tubona Imana yari ifitaniye nabo, kiretse ko rimwe na rimwe yashobora kubarungikira imburi mu gihe cy'ibyaha byabo byabaye byinshi, ibereka yuko nibatihana izobahana. Ariko ibintu bijanye n'amasezerano yo gukingirwa, amasezerano y'umugisha, amasezerano yo kumererwa neza, ayo masezerano yose Imana yari yafitaniye n'ihanga rimwe ryitwa Israeli. Ikigira gatatu, turabona yuko abo twita bose basogokuruza mu kwizera, tuvuze ba Aburahamu, bamye babaririmba, ba Isaka, ba Yakobo, ba Dawidi n'abandi, abo bose bamuka mu muryango wande wa Isirayeli. Nta numwe mu bo twita basogokuruza mu kwizera yamuka mu ndi muryango uri hanze y'Abisirayeli. Bose tuguma tubona biguma bigaruka indani mu nzu ya Isirayeli. Ikigira kane mbere kiryoshe kurusha byose nuko na Kristo, umwami wacu Yesu Kristo, yavukiye mu muryango w'Abisirayeli. Ntabwo yavukiye mu muryango w'Abanyamerika, ntabwo yavukiye mu Barusiya canke mu Bongereza, ariko Yesu yashimye kuvukira mu ihanga ry'Abisirayeli. Kandi ibyo byose novuga ati yari ama privilege, yari amabakwe adasanzwe bafise ayandi mahanga batari bafise. Ariko naho Imana yari yarahaye Abisirayeli iyo migisha yose, naho yari yarabahaye ayo mabakwe yose, turabona neza uri kurasoma neza ivyanditswe, turabona yuko ivyo ntabwo byafashije Abisirayeli kwizera Imana canke kuyumvira, ahubwo byabateye ubwibone no kutizera. Turabona Yesu amaze kuvuka akaba muri bo, urabona neza yuko abantu ba mbere bamusuzuguye, abantu ba mbere banse kumwemera barabisirayeli. Nico gituma usoma ajya muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 11 havuga ati ngo yaje mubiwe wari kabiwe ntibagizene, ntibamwakiriye. Bobo Abisirayeli Yesu baguma bamubona nka wa mwana wo kwa Mariya.
Yesu baguma bamubona nka wa muhungu w'umubaji, Yesu baguma bamubona nka wa mwana wo kwa naka aba muri akagiti yo kwa naka, ariko ntibigeze bamubona nka Mesiya wabo aje kubacungura. Uko niko novuga ati Abisirayeli bari bameze. Uko rero kutizera kwabo niko rero kwatumye Yesu abacira uyu mugani twasomye ngaha muri Matayo, abacira umugani w'umuntu w'umutunzi mu bindi bitabo nka Luka. Ntibavuga ko yari umwami, bavuga nyine ko yari umuntu, mugabo uko biri kose yari umuntu w'umutunzi. Kandi umutunzi kwitwa umwami, urabizi ufise ifaranga amazina yose abaho meza barayaguha, sivyo ga bene data? Nta zina na rimwe utokwitwa ufise amahera, barakwita umwami, barakwita mutama, nawe ufise imyaka 10 n'ingahe, ayo mazina yose barayaguha. Rero uwo mugabo w'umutunzi yari afise urubanza rw'ubukwe, yasohora umuhungu wiwe, mugabo atari Kevin. Turi kumwe bene data? Rero urazi abantu b'abatunzi iyo bariko barategura imanza mu gutumira, batumira abantu b'abanyacubahiro nkabo, ntibapfaho batumye bari bo bose. Nka jewe mu manza za mwene abo, oya vraiment numva gusa umuziki ndenganye iruhande ya salle de reception, mugabo hariho imanza z'abantu nyene usanga nyene ari bo kuri bo gusa, usanga imiduga yaparitse ukacubona ati naho ntazi umuntu nyene runo rubanza, mugabo ndavye ukuntu imiduga itonze ahantu, uko biri kose sinyakuntunga wahajya muri Taba yagize urubanza. Turi kumwe bene data? Rero acatumira abanyeta bamumbabarire, turakundana naho nabatanzi kwa karorero, urazi ko naje mvuka hafi yanyu, murazi. Rero aratanga ubwo butumire, itariki y'urubanza iragera. Dufate yuko reception yari yateguye yuko iza gutangura isaha 9 zuzuye. Isaha 9 ziradomanako, nta n'inyoni irakakaza mu rugo idodora ati abo ngaha murihe. Saa 9 ziragera, araraba ku saha, nta muntu n'umwe. Isaha 10 ziragera, nta muntu n'umwe. Gacha twava turirimba bwa buririmbo twaturirimba tukira abana ngo Maria je yahomba, gati aha ndabona yuko ubugeni ngaha bwahombye. Saa 11 iragera, naravuga ati sha aho ibintu ndabona bigiye kuba nabi, nta muntu n'umwe aradodora. Niko kuca yikora, mu mbabare ndabivuga uko nyene ndavyumva, atangura kuzera telefona umwe. Alo namahoro mushingana, mbega muribuka yuko no musi yadusegwa rubanza rwa musore wanje? Tyo murambabarira cyane, no musi nagize akazi kenshi ntibikunda konza. Tora indi nimero y'undi muntu, namahoro ga mushingana, ati namahoro, mbe muribuka ko no musi yadusegwa urubanza rwa musore wanje? Ati murambabarira no musi nafashe urugendo sindi hafi. Telefone undi, nawe mutama mbega gute ko ntarababona? Ati muratwihanganira turagwaje. Finalement aza gusanga abatumire bose babwirizwa kuba mu rubanza, nta numwe yiteguriye kuza mu rubanza. Ariko salle de reception yamaze kurihwa kandi amahera ntasubira inyuma. Murazi imanza z'abatunzi ntibanwa amazi gusa, kiretse ubu ibintu byahindutse, baduhereza amakinju, kandi kinju no muhira tuguma tunwa amazi. Mugabo aho hambere hahise ndavyibuka barajya mu manzi, Imana ishimwe cyane, mu bugeni barajya no kuri kwa Mungu. Yari yateguye amazimano nyene akwiriye, usomye neza barabivuga, yari yateguye amazimano. Ipirawo yatetswe, sinzi ubwishaza bwatetswe, inyama z'amoko menshi, yari abantu bazi kuryosha ibintu, ugasanga yatetse inyama z'impene, yashize ngaho z'inka, yashize ngaho umukeke, yashize ngaho inyama z'inkoko. Sasa ibi bitubyote ni kuvuruga bato. Mugabo hariho abantu rero wama apeti menshi, izo zose ategezwa gutora kwimwimwe, izo zose atanimwe asigako. Iyi bitunguru iri ngaho yamaze kwitora, mugabo akaca atora niyo mwisosi, atora umukeke ukaranze ashiye ku inyama y'inkoko. Hari ahantu twari turi muri Predote, hari hagero bene data baje bava hiyo za Makamba, ahantu bita Nyanzarake. Abo bavyeyi kwa ko gwa rubanza rw'aba diaspora barura zibiri ku nkoko zibiri, kuzikaranze zibiri, ku mukeke zibiri, gushika naho n'abari nyuma biranka yuko bashikirwa ko baronka. Ikintu kimwe gusa cyambabaje nuko bose bongera kandi kubigarukana vyabananiye. Turi kumwe bene data? Rero hari abantu bafise amapeti mwe nayo,
mabi usanga yashitse hano mu rubanza umenga yaramaze nk'indwi ari mu gasho mugabo zamuraraba mwigerera. Imana ishimwe cyane. Rero urubanza rwari rwamaze gutegurwa, nyene urubanza aravuga ati none ko ivyo byose byatetswe, mbega turabisesa? Inyishu no, ntitubisesa. Mbega urubanza rurahomba? Inyishu no, ntiruhomba. None tugire gute? Acayikora kuri delegation yari kiramufasha ngaho urubanza, avuga ati mwebwe na bamwebwe mw'abasore muzi kunyaruka, bamwe fata inzira muduge hariya mu gisandema, abandi mufata inzira ija ku matafari, abandi muje muri taba, abandi muje hariya fo muri gituro, mugende muratanga ubutumire buvuga buti hariya kwa nyakubawa kanaka piko chakura piko chakunywa, kila mtu mwenye anataka akuje akure akunywa kisha rentre kwabo. Urazi ubutumire mwene ubwo bene data, ubutumire mwene ubwo. Kandi rero usomye ara muri Luka ho arapresiza, yavuze ati muraba abantu baboro, abantu bamerewe nabi, mubona nyine yuko ku maso bashonje, baba aribo mutumira, kuko abantu biyita yuko bahaze ibintu nyene abana hamu ya kitu n'abatumiye baranka kuza. Ubu rero rondera barya abantu mubona bamerewe nabi, biyizire bikubita ino cyakura ha mu rubanza tururangize. Mwibaza icyabaye n'igiki? Abatipe baranyurangiye hirya no hino masita ati ebana nyaruka, bagenda baratanga ubu invitation, nyaruka hariya mu kigo hariya kwa Johnson hariko arategura urubanza, kandi umwe wese aremerewe kwinjira mu rubanza. Ucubona abo batipe bariya ba Mwarabu birirwa hara ku marigara, bariya bantuzenya birirwa bararopora umusenyi hariya, bari biriwe cyose ataco baronse cyo kurya, barumvise ubutumire nk'ubwo. Ucubona ingene basimbiye mu madushe banyarutsa, mu mwanya muto baroga barambara impuzu, dans quelques secondes salle de réception yari yuzuye. Wewe baza hariya muri gituro botanga iryo tangazo ari iwacu, wibaza ntiboza? Oya frame. Kandi nacewe murambabarira iryo tangazo sinorigisha, kiretse mfatiriwe naho nyene bikomeye cyane. Bishoboka ko ni eskiza notanga eskiza kuri telefone ati murambabarira arakantu gatonya kanciriyemwo, mugabo umuceri nk'uwo si byiza kuwirengagiza. Ego kandi rero abantu bo hiwacu mukamenge ndabakunda cyane, nabakuriyemwo barambabarira ndabatange ko arero kuko turazinanye n'abantu bakunda cyane imanza, surtout imanza zo kurya. Arashora kuba atabutumire afise, mugakaza abona mugenzi wiwe aramuciye ko agiye mu rubanza. Sawa fulani, mbona unaenda hivyo hivyo, unaendea wapi? Sawa ujui leo piko fete ya dote ya mtoto wa fulani. Sasa mbona ukunambia? Sasa sukoge twende. Kana amubwiye uko. Uzuwana yiruka muri dushe, akaca yoga, urubanza ntazi ngo n'urubanza rw'abande, ntazi ngo nibiki, gusa mugenzi amubwiye ati koga twende, ngo yacagenda. Ikiniro ndabakunde rero banyakuntunga, hageze kwiyarurira naho abari umuvumvyi ntumutanga kwarura. Iryo kosa ntaryo bakora abanyakuntunga, aba mu bambere, kandi iryo sanganya riba yakagenda atariye, aravumana kurusha na wa mutumire nyezina yagiye atariye. Izi fete vraiment banajifafanya sini ba bosi banadukunyisha tu mamaji akuna tachakura asingo chakura kirisha, agenda aratukana kandi nta butumire yaragira, nta natanu yaterereye, mugabo agenda aratukana. Nuko abanyakamenge biwacu tuzinanye, abanyakamenge tuvuga ati amena, asante sana, ndabumva turi benshi, haleluya. Rero abanyakamenge rero n'abantu bameze neza, ico ndabakundira, kandi biza ndababwire sishaka kubigisha nabi, mugabo ndababwiye ino banga. Ibanga natawe rimwe ushaka kuja kuvumba hano mu rubanza rw'igitegetsi. Nimbura umuntu umushingana cyo musore nkanje, itonde urondere ya costume nziza, ataye ufise uitire, wambare neza usobeke, ikirato gihanagure. Ikintu kimwe nabonye abantu hajya bashobora kutubaha umuntu, mugabo costume barayubaha. Turi kumwe bene data, kandi bose ntibamenya ati ngo mbegu azananye mu ruhande rw'umukobwa cyangwa rw'umuhungu, bose biruka gusaba kwakira bagwereza ikibanza c'imbere. Wambaye costume kiti yako yambaye na kwa iko pale, bacha bakwakira ati kazi banyakubahwa banakwikarisha pale mbere. Ako niko kabanga nabonye, ambara neza usobe kuse neza karatugasige, hama baguha ikibanza c'imbere. Banyakuntunga rero barashika
bamaze gushika ngabo batangura kwisereva baricara kuri table nawo munyakubahwa yicaye hagati muri bo. Ndiko ndiyumvira umunezero bari bafise mu mitima yabo yo gushobora guparticipa muri urwo rubanza. Ndiko ndiyumvira umunezero bari bafise mu mitima yabo. Kubona kweri ujya muntu ashobora kwiyumvira kuri twebwe banyarucari, twebwe abantu ataco tumaze, akatwiyumvira ko akadutumira kugira tuze mu rubanza twicarane nawe. Bari bafise umunezero udasanzwe, bari bafise novuga ati ukwiyumva yuko nabo nyene babaye abantu bahatari, kuko nimba ari ikintu ca mbere giteye iteka ni kwicara ugasangira n'umuntu w'umutegetsi, naho cyo bari kijumbu n'ibiharage, ko nabo nyene ntajya barabirya, naho byo ari bijumbu n'ibiharage, urumva yuko uwo munsi wabaye wa grave kubera yuko gusa waronse iyo opportunité yo kwicarana n'uganza. Bari bumva banezerewe, baryohewe, ari abantu bagaciro ko n'umwami yabiyumviriye ko nabo nyene bagashobora kwicara muri ivyo bibanza by'iteka. Imana ishimwe cyane. Uko niko natwebwe kera twari tumeze. Twari abantu bahariya kure cyane, abantu batagira icubahiro, twari abantu tutari tubereye kwegezwa hafi mu ngoro y'Imana. Ariko Imana yaratwiyumviriye ko umuririmbyi Mbonyi niwe atuyimbiye neza ngo yadusanze twigaragura nk'imbata idukurayo. Arabandi bavuga ngo namba nk'ivata, barimba imbata cyangwa nk'ivata? Ivata, imbata, ifata, icyo nacyo ni giki? Okay, ntacyo gaturimba uko nyene ngo idukurayo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Yadukuye hehe? Hariya kure, maze iratuzana hehe? Mu ngoro y'Imana. Hariyo amajambo nkunda, hariya mu gitabo ca mbere ca Petero igice ca 2 ku murongo w'10, hari amajambo adasanzwe avuga ati ngo kera ngo nta bantu mwarimwo. Ikete rya mbere rya Petero igice ca 2 ku murongo w'10 havuga ati ngo kera ngo nta bantu ngo mwari mugizente, nta bantu mwarimwo. Ushaka kwibaza namba atabantu twarimwo, Bibiri ivuga uko, mbega twari biki? Soma neza Bibiliya. Yesu agarira n'ujya mugore w'umugirikazi mugabo yaba Isirofoeniki, kugira ngo twumve abo twari bo, abo Bibiri ivuga ati nta bantu twarimo. Uwo mugore w'umugirikazi azanira Yesu umwana wiwe yaragwaye daimoni, ati ndagusavye ndakwinginze ugirente unkirize umwana. Yesu yamwishuye gute? Si vyiza gutora umukate wagenewe abana hamukawuterera iki? Utubwa. Abo bana bavugwa bari bande? Bari Abisirayeli. Utwo tubwa twavugwa twari twinde? Kumbure mwebwe ntimurimo, twari twijewe muri bwinshi. Imana idufashe cyane. Mwumve ukuntu Bibiliya ifata umunyamahanga cyangwa ifata umuntu akiri mu byaha, ngo si byiza yuko umukate w'umwana uherezwe iki? Utubwa. Hajya hariho imice 3 y'imbwa. Hariho umuce wa mbere ivyo bita ibibwa. Ibibwa nibijya bibwa binini binini nyene muca mubibona. Hariho umuce ugira 2 ni imbwa, nizi nyene tumenyereye zisanzwe. Umuce ugira 3 hari utwo bita rero utubwa. Nibujya bubwo usanga bugarukira ngaha, mbere ugasanga gwarakuze, mbwa ugasanga nibwo bwoko bwabwo, ugasanga kagarukiraho. Kandi izo mbwa zose hari ya Jesse arazitunze. Umunsi umwe narigeze kwinjira hariya kwa Mutama gwa Dongi, zinyumvise gusa naco nari ndazigize, zitangura gukuga. Itino nibiki? Ziri kwa Jesse je ninjino kwa Mutama gwa Dongi. Nkikanuruku bona kabwa kagufi karehaha. Eba nagasokorotse ku muvuduko munini. Nanjye mu gutinya imbwa. Kubi cyane. Cyandagorora amaguru, Imana yampaye maremare kandi agororotse bien. Turiruka. Turavunduruka rero rupango gose, turiruka gushika naho nashatse gusimbira indani mu rupango kwa Jesse. Iyo izananye ndavyuka indani sanga rero urubwa runina mahero. Vuga ati ruriya ninagwitenga gogo ntirunsigaza.
mugabo akakoko mitende naho konge ntikomara. Naciye ngaruka kandi inyuma, maze kugaruka ndavye inyuma sanga kakabwa kasu inyuma kera. Camura n'umuntu nibiki ebana hari akabwa kako karanyirukanza ngati yongo kaya akabwa ntikajyana gusa ngo kabonye umuntu karamwirukanza gaca kisura inyuma kano kabwa karankoreye ko kwe kari gashaka twe turavyaruza mu majambo make mugabe ikindi gihe tuzosubira. Rero Yesu agiranya abanyamahanga n'utubwa mwene ubwo buntu buto buto. Ariko rero uwo murongo urabandanya usomye neza ahanyene ku murongo w'10 birivuga ati kera nta bantu mwarimwo, bisigura mwari abantu butubwa, mwari abantu atakamaro, ngo ariko ubu ngo muri abantu b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo kera nta mbabazi mwari bwagirirwe, ko ariko ubu ngo mwaragize nte mwarazigiriwe. Imana ishimwe cyane. Usomye hari mu Banyefeso igice cya 2 ku murongo wa 5 gushika kuri rya murongo 8 niho bavuga ati ngo hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha byanyu, ngo yabagiranye bazima hamwe nande hamwe na Kristo, ngo ubuntu nibwo bwabakijije. Ku murongo w'8 havuga ati ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, ivyo nabyo ntivyavuye kuri mwebwe, ngo niki ni ngabire y'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen amen. Ubuntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera. Ubwo buntu nibwo bwatumye uno munsi duhabwa agaciro dufise, nibwo bwatumye uno munsi tuba dufise ikibanza dufise uno munsi mw'ishengero. Imana ishimwe cyane. Ndakunda umuririmbyi yitwa Nzeyimana Fabrice, yaririmbye indirimbo nziza indyohera ivuga ati uri Imana nyen'ubutore uzuye imbabazi nyinshi, ese ingene nari gitabwa unshira mu ngoro yawe, umpindura umwana wawe, sangira na wowe mwami, ndaje ngo ngushime ku byiza wankoreye. Imana ishimwe cyane. Ndakunda cyane iyo ndirimbo. Ngo kera twari bitabwa, ariko Imana iratwegereza idushira mu ngoro, ngo maze duhindura abana bayo, maze turonka gusangira n'Imana mu ngoro yayo. Imana ishimwe gose. Rero urubanza rurabandanya, rukiriko rurabandanya gwa rubanza rwacu gwa mutunzi, abantu bariko barajya, abantu bararyohewe, nye n'urugo ariko araraba abashitsi ingene basa neza, ingene bashajije, bari ngaho bicaye, amafoto kumbuye ariko arafatwa n'ibindi. Senzi ingene aravye hari inyuma mu gafuruka, abona igitipe kimwe citwa ndabimenyereye. Ico gitipe Bibiri ivuga ati ntabwo ngo yari yambaye ngo umwambaro wiki w'ubukwe. Uno munsi tuzi yuko ibintu by'amacouleur du jour umenga bije uno munsi, siko tuvyibaza. Mugabo usomye ngaha urumva yuko kuva kera mu manza ntiwopfa uko wambaye, hariho umwambaro waba ugenewe ubukwe. Haravuga tuno mutipe kubera iki ama invitation yatanzwe hari handitse ko dress code, couleur du jour umuntu ategerezwa kwambara. None uriya mutipe byagenze gute kugira ngo yubahuke kwinjira mu rubanza rwanje atitondeye ivyo abandi bitondeye? Niko kucabwira security bari abagabo nyene mbona bibiguvu nyene bugaye neza ati fata uriya mutipe mumusohore mumutware hariya muri chambre de correction, hariya muri kiriya cumba mumuhigiti, mumukubite mumuhane mumunoze kugira ngo abone ko buno bugeni yitavye butari ubukwe bw'imbwa. Mwene abo bantu nuno munsi mw'ishengero barahari. Hari abantu bari mw'ishengero washaka bamaze igihe kirekire, umwaka imyaka, ariko batigeze bihana ibyaha byabo. Kuva bacinjiye ari imboregwa n'ubu baracari imboregwa, kuva bacinjira abasambanyi n'ubu baracara abasambanyi, kuva bacinjira baraguza n'ubu baracaraguza, kuva bacinjira arabanyangeso mbi mu bindi byaha arabasuma aba escrow, gushika n'uyu munsi baracabirimwo. Mugabo baricaye ngaha batekereje, bari mu rubanza cyo kimwe nk'abandi, bari mu makohare, bari mu bavuga butumwa, bari ko barakora ibikorwa byinshi bitandukanye. Ariko shaka ndababwire, hari umuririmbyi yaririmbye indirimbo ivuga ati ngo bose sabageni, ngo ariko hari abagirante, hariho abaherekeza abandi.
muri ano majambo nyene Yesu aravuga ajya muri Matayo 22 ku murongo wa 14 avuga ati abahamagawe ni benshi, invitation zahawe benshi, ngo ariko abatoranijwe ngo nibo bangahe? Nibo bake. Turi ngaha turi nk'ishengero kandi ni byiza biraryoshe ko ni intebe zose zuzuye, ariko si twese twamaze kwizera, si twese twamaze kwihana. Abo nibo kuri wa munsi w'iherezo bazovuga ati ngo mwami twahora turirimba, mwami twahora tuvuga ubutumwa, mwami twahora dukora ibi nibi, ngo none natwe tureke twinjire. Ngo mugabo azobishura ati ngo nimumvireho mwabakora ibizira mwe. Ariko ndababwire abaririmbyi nabo bashaka bakabaregera, shaka ndababwire yuko ubutumire bw'agakiza no kuri wewe wibaza yuko uri kure, ukiri kure mu byaha byawe, gushika n'uyu munsi buracatangwa. Naco bitwaye igihe kirekire cyangwa ubwinshi bw'ibyaha wowe umazemwo igihe. Naco bitwaye ibibi wowe warakoze, ingeso mbi wagendemwe igihe kirekire. Naco bitwaye ubwoko bwawe, naco bitwaye umuryango uvamwo utunze cyangwa ukenye, ariko uno munsi ubutumire buriko buratangwa. Ubwo butumire bwanditse ko ano majambo twasomye ngo kuko umuntu wese azokwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, akizera n'umutima wiwe yuko Imana yamuzuye mukuye mu bapfuye, azogirane azokizwa. Kuko akanwa ariko umuntu yaturisha ngo akaronka ukugororoka, umutima ni umuntu yizeresha akaronka agakiza. Uno munsi uri kurahamagagwa kugira ngo wizere Yesu Kristo, uve muri ivyo byaha bibi urimwo, maze uno munsi nawe uhabwe gucika umwana w'Imana. Wowe warasubiye inyuma, wari warabivuyemwo uja kure hanze gose y'abana b'Imana, nawe uno munsi urahamagagwa. Kaze dufashanye mu gusenga, hari ubukwe budasanzwe buriko burategurwa, kandi nawe wenyene mu batumirwa, nawe wenyene urimwo. Nawe wenyene mu batumirwa muri ubwo bukwe buriko burategurwa n'umwana w'Imana, nawe wenyene urimwo. Hari ubukwe buriko burategurwa buzobera mu ijuru, buzobamwo abana b'Imana gusa, buzobamwo abakijwe gusa, buzobamwo abihanye ibyaha byabo gusa. Ubwo bukwe buko burategurwa, mbega uriteguriye kuzobubamwo? Namba wumva hari ijwi rikubwira ati no munsi birakenewe yuko naje nakira ubwo butumire, kaza uno munsi. Yesu aragomba kugukiza, Yesu aragomba kuguharira, Yesu aragomba kukugira neza. Reka dusabe mutama wacu murongozi Pastor Leopold ashiki hano aze kudufasha mu gusenga. Abandi uburiyumvira, mbega uri hehe? Mbega ntukiri hanze, ntukiri muri uwo mutigiri wabitwa utubwa, ukaba wumva hari icyo utaratunganya n'Imana. Kaza umwanya we n'uyu, umunsi we n'uyu wo kuzura n'Imana. Kaze. Umwana w'Imana ayigwa ayiguakore umwana w'Imana ayigwa ayigufise isezerano tuciyumvira kuri uru ruririmbo. Wibaze ko watorewe ubukwe. Nagomba ufata akanya gato wibaze kuri aya majambo, unamika amaso yawe. Arakoze cyane umutima wacu musore Lionel Joseph. Ubutumire bwaratanzwe kandi n'uno munsi buratangwa. Ikosa umuntu azikorera wenyine ubwiwe ni ukuba yarumvise amajambo y'Imana agasuzugura ayo majambo yavuzwe na nyir'ijambo.
ijambo rishobora kuba risiguwe n'umusore akiri muto, mugabo atubwiye ko ubutumire bugihari. Mu ijwi riciye bugufi, mu ijwi ryongoreye, naguma ndakwinginga ko Imana yaremye umuntu mu buryo bw'igitangaza. Wibaze ubutumire warabwakiriye, warakijijwe, umwambaro w'ubukwe urumva ko wambaye, inzamba ucivuga. Bibiliya ivuga ngo babiri bazoba baryamye, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abakenyezi babiri bazoba ariko basigera hamwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Warakiriye Yesu? Uragomba imfashanyo nawe ngo wakire ubutumire, uve hasi bukebuke, abandi mwisengere, kuko urutaro bucaruza kugosora. Va hasi mu cyubahiro cyawe, ushike hano dufatanye mu masengesho. Usanze biri ngombwa, ugasanga urabihisemo, uve hasi ushike hano. Imana iguhezagire cyane. Uyu munsi ni umunsi w'agakiza, irembo riruguruye, ubutumire buracatanga. Bene data, ntimurababahaye bafata ingingo nziza, mugabo wisengere wowe ku mutwe kawe. Kera nta bantu twarimo, twese twari babi, ariko tugirirwa imbabazi. Munsi y'umusaraba ariho twaturiwe ibyaha byacu. Tugomba gusengera abantu bagira kabiri. Hari abantu bari mu ishengero nk'aho umenga iminsi yacu izohoraho. Tumaze iminsi mu bihe bibi, mugabo mu yandi majambo tubyita byiza, ingene Imana iriko irasarura abageni bayo, barangiza ibikorwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, kugira ngo ibikorwa byabo bigende bibaherekeje. Uriko urakora iki? Uragomba kwisengera kugira ngo ureke gutakaza umwanya, uve hasi dufatanirize amasengesho. Umuririmbyi yaririmbye ngo mu isi hari itunga, inka n'ibindi, ariko irya Yesu riraruta. Uragomba itunga rihoraho, uburyo bwo kurironka no kurirondera urakuzi. Barazi dufatanirize hamwe amasengesho.
ishengero ryasi basigaye tugomba gusenga turifuza ko imvune zacu ziguma zera mana yacu ibidasanzwe n'ingibi n'ijambo wavuze amajambo y'abandi aragira igiciro ufatiye ku bayavuze ariko ayo yose n'ay'abandi iyo mutunenge hari abahinga mu majambo hari abahinga mu guserangura ayavuzwe ariko ijambo ryawe nta n'umwe ararikengera ngo arisuzugure aritoye utunenge kuko ico ryavuze ritegerezwa kugishitsa umuririmbyi ngo hahirwa bahamagariwe gutaha ubukwe kandi bakaba bambaye imvune zabo turisengeye n'ishengero ryose mw'izina rya Yesu mana uvyemere mu gihe hari imenyamenya ritwereka kugiye kuza gutora umugeni turinginze ijuru ngo rivyemeze abagororotsi bareke kwivanga no kwivayanga mu byabo n'ubuzima Yesu ugiye kuza kandi ugiye kuzuza ingero kugira ngo ugerere umuntu wese kumenyereye yakoze turasabye kuba umugeni yama mesuye imvune yiwe kuko umunsi tutazi kuzuza gushengukana abo wakuye amaraso hezagira umupapa hezagira umama hezagira abasore n'inkumi twari kumwe hano umwe wese atora ijambo ryiwe na cane cane ibyo wavuze wadutoye twari ntabwa mana abanyamahanga twari kw'amasezerano kandi natwe turiho ijambo ryawe ngo umusabyikazi wawe ariko arishura ati ni byiza mana ko nutuga natwo tunobagura udukorokere munsi y'imeza natwe uko twagiriwe mana ntitwara no kwemerwa ariko baratwemereye muri Kristo Yesu turagushimiye mana ko twagiriwe imbabazi turagushimiye ko twabaye abaraganwa na Kristo turagushimiye ko Abisirayeli bakomandaye umutima kugira ngo natwe agakiza kadushikire turabigushimiye mana mu mugambi wawe uhari irembo ryuguruwe kugira ngo natwe twinjire turagushimiye turagukomeye amashi turagukomeye waduhaye kwinjira mu mana waduhaye igiciro kirusha ifeza kikaruta izahabu kuzoraganwa nawe iby'ibihe bidashira turagushimira ko waducishije muri iryo rembo bisigura ngo mu rupfu rwawe bisigura ngo mu rubavu rwawe turagushimira ko twakiriye agakiza k'ubuntu turagushimira ko amazimano wayateguye natwe tuzoyasangira wabwiye abigishwa ngo sizosubira gusangira namwe uretse mu gihugu cyo mu ijuru turagushimira ko tuzosangira na beriyo icubahiro n'ikibe guha ubu n'ibintu bitazoshira mana hamwe n'ibyo turasengera ababene data baciye bugufi hano mana barumvise ko hari ico bakeneye bapfukanye ndaba imitima yabo imenetse ijanjaguritse iciye bugufi gira imbabazi kuko barazigusabye bacishijwe bugufi no kwemera ko bagomba gutaha ubukwe imbabazi zawe zibabeko amaraso yawe mana atarata agaciro mana yabogeshe imitwaro yawe ireguruke bave hano baryohewe banezerewe batasha ubwami bwo mu ijuru ubatsindanishirije kuri irya byabatsinda bahaguruke hano bumva babaye ivyaremwe bishasha ndagukengurukiye mana kandi hamwe n'ivyo hagati muri twebwe birashoboka ko ari bakitswe n'amagara tubavuna ububasha bw'umwijima ububasha bw'indwara imishishaku yawe nidukiza indwara reka igikorwa wakoze gikore n'iyi kuva mu ntango mana gushika uzosozerera ijambo ryawe waravuze ngo rizoherekezwa n'ibimenyetso n'ibitangaza ureka abantu bawe abaje bakitswe n'amagara bagende batabawe kuko bimbitse umwami canke bamwizeye ubikora wishimwe mana tubaribusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu.